ubutegetsi bubi abamubona bose nta mwasi yabarasa abari bazi yuko ari bamwe mu barashwe n'umwasi aba nta mwasi yabarashe nabi watutse twabiki bishi bari babizi nta numwe yaba Monaco engineer en telecommunication uyu mu engineer akomeye Monaco yashaka gufata amaradiyo akayateranya tukumva uburundi bwose abasoda bariko baraganira bariko barapanga imigambi y'iwacu mugazi twamwiki yica ubwoko rero yica ubutegetsi bubi. Turabaramukije abari mwiraga irya nkuru nziza, turabaramukije abari bashigikiye Reveriyano Ndikuriyo, turabaramukije imbonera kure mwese mukunda Reveriyano Ndikuriyo, turabaramukije hamwe n'abanzi ba Reveriyano Ndikuriyo namwe turabaramukije. Muti vyifashe gute? Ni inkuru iteye akamwemwe muri CNDD-FDD. Reveriyano Ndikuriyo yobatsinze icumutwe abantu bari bariko baramuroga. Ivyo byose rero tugiye kubigaruka ko muri aya makuru. Inkuru hari nuko Reveriyano Ndikuriyo yoba yatashe ari imbere mu gihugu ucu Burundi. Byinshi bigiye bitandukanye mugiye kumviriza uko byari byifashe yakirwa, ndetse amakuru ahari nuko ataje uyu munsi ahubwo yaraye mu gihugu ucu Burundi mu ijoro ryakeye. Ivyo byose rero turaza kubigaruka ko n'abamwakiriye n'amajambo bashikirije amabanga atangiye kuja habona, muraza kubikurikira muri aya amakuru. Abari mwiraga irya nkuru nziza na kamwemwe rwose bavuga ko batsinze Varisito Ndayishimiye ngo yihaye kubarwanya ngakoresheje inkoho y'uburozi buriko buravuza ubuhuha muri CNDD-FDD. Ngo Reveriyano Ndikuriyo yari yarozwe gusa ahubwo n'abandi benshi, ngo hari n'abandi bategetsi batandukanye batonda umurongo mu Kamenge bagiye kwisuzumisha ibirabana n'isumu boba barariye batabizi. Tubibutse ko Reveriyano Ndikuriyo we ubwiwe ari pudre yoba yarahawe, ikaba yarashizwe mu muduga wiwe, ndetse n'umupolisi yahora mugendanira akaba yaritavye Imana bivanye nuko bose bahemye iyo pudre. Ni nyuma rero y'iminsi myinshi Reveriyano Ndikuriyo rero yaragiye kurwarira i Dubai, aho yabanje mu gihugu ca Kenya nyuma yo kuva mu Burundi. Ubu rero Reveriyano Ndikuriyo akaba yatashe. Ni nako kandi ku rundi ruhande Reveriyano Ndikuriyo agishika, Varisito Ndayishimiye yahise akora impinduka zihuse. Hari urongoye ikigo Sopebu yaragira kwiza amezi 11 muri ico kibanza, ubu ahijeje gusubirizwa. Byose turaza kubigaruka ko. Hari n'iyindi nkuru ikomeye cyane rero mu kiganiro twagiranye n'umwe mu ndongozi za CNDD-FDD yaciye ku rugamba, akaba yaragendanye na Hussein Rajabu, akaba turamubaje igituma Rajabu aguma abona mu maso yiwe CNDD-FDD kandi maze gucafura. Tubutse ko rero hari n'amakuru avuga ko Hussein Rajabu agiye kuzotahuka mu gihugu cy'u Burundi nkuko byagiye biragendekera abategetsi batandukanye mu myaka iheze. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Ugiye ku rubuga rwa Facebook, ku rubuga rwa Twitter, ukandikamwo ijambo Reveriyano Ndikuriyo, bari guhita bagushiriraho ko ari popular now. Bisiguye ko ariyo nkuru iriko iraronderwa cane ku mbuga angurukana abumenye. Ari nako commentaire ziba nyinshi cane. CNDD-FDD umunyamabanga mukuru umugambwe wayo akaba yagarutse mu gihugu c'u Burundi, yoba yamaze gutahuka. Ni Reveriyano Ndikuriyo. Ambassadeur Terence Ntahiraja aserukira Ububirigi aserukira Burundi mu Bubirigi yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati, naho abantu bagerageje kuvuga amajambo mabi ku mbuga ngurukana bumenyi, Reveriyano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD ejeje gushika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kandi akaba ameze neza. Reveriyano Ndikuriyo rero akaba yaramaze imisi ari kwivuriza i Dubai inyuma yahajanwe mu bitaro vy'i Nairobi, bikanka amakuru menshi yemeza ko Ndikuriyo yoba yarahawe ishano naho mu mugambwe canke mu butegetsi bwa CNDD-FDD batashimye kugira ico bashikiriza. Haba haranageze rero n'umwanya abantu benshi harimo n'abategetsi bo muri CNDD-FDD bakaba bari bafashwe n'agahinda gakomeye cyane. Muranavyibuka ko mu masanamu yagaragaye bari mu gikorane aho Reveriyano Ndikuriyo yoba yarafatiwe n'ubugwayi bukomeye cyane, atanumwe yari yishimye. Reveriyano Ndikuriyo rero nkuko biboneka ku isanamu yashitse ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye mu ijoro ryakeye ku itariki ya 19 ukwezi kwa 2025 isaha 2 z'ijoro. Inkuru rero yuko yagarutse ikaba yatanguye kumenyekana ku murango wo kuri uyu munsi. Nkuko biboneka ku isanamu rero yabamwakiriye aho ku kibuga c'indege yakiriwe n'icegera ciwe mu mugambwe
ni Siriyake Nshimirimana hamwe n'umunyamabanga ntunganyabisata mu mugambwe CNDD-FDD ni Munezero Doriane na Nshimirimana George asanzwe arongoye uwo mugambwe ku rwego rw'intara ya Gitega. Nshasha harimwo na Nzigamasabo Jean Baptiste batazira gihahe, dore ko uyu nguyu rero ari no mu b'imbere bakomeye cyane mu barongoye imbonerakure kandi barangwa no gukora amabi agiye atandukanye. Ngo ni igitsindo rero Varisito Ndayishimiye yinjijwe, dore ko ngari we ashirwa mu majwi ko yashatse guhitana Reveriyano Ndikuriyo. Amakuru menshi rero yagiye yarashikirizwa Bob Rugurika kutarwiye rwa Twitter kwigenekerezo rya 26 yaravuze ati ntimugume musabira abapfuye, ngo nubwo tunyuzamo tukabasabira ariko ngo ntimusabira abapfuye. Ico gihe rero akaba yariko aravuga Reveriyano Ndikuriyo. Abantu benshi rero bakaba bari banafise n'inkuru zemeza ko yoba yaritavye Imana muri CNDD-FDD, bakabinyegeza mu mugambwe, bakabinyegeza ku gihugu, bakabinyegeza. Dore nuko rero ngo mu bikorane vyagiye biraba nkuko vyabaye ari bibiri muri iyi minsi 25 iheze, ngo hagiye haraboneka abantu atamunezero bafise. N'umunezero ntangere rero ku bari bategereje amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo yamaze gushika mu gihugu c'u Burundi, ari nako kandi atari inkuru nziza ku bari bamurwanya batamushigikiye. Ubu rero ibintu birabandanya gukomera, ni n'inkuru tugiye kubandaniriza gukurikiza neza kugira ngo tumenye vyinshi bibera mu mugambwe, inyuma yuko rero bamwe bavuga ko yoba yarahejeje ikiringo ciwe, abandi bakavuga ko baratinye kumusubiriza. Ivyo byose rero bikaba bizokurikiraho mu gihe Reveriyano Ndikuriyo yagaragaye kuri uyu munsi ari muzima. Turaza kubibagezako. Nako ku rundi ruhande rero Innocent Girukishaka yaraye akuwe na President Varisito Ndayishimiye mu banga yo kurongera ikigo Sopebu agera kwize amezi 11. Muri ico kibanza akaba yasubirijwe Samuel Ndayisenga, n'umuyobozi mushasha w'ikigo kijejwe ivy'ibitoro mu Burundi rero yaciye agenwa mu rwego nshingo ntwaro rwa Sotrevo Mining Company Limited ryasharamwe ricukura ubutare bw'imurehe mu Kirundo. Kigo Sopebu rero kikaba kirifisemwo n'umutahe. Shikiriza igisabo kimwe gusa ku muyobozi mushasha Samuel Ndayisenga aho muri komande yawe. Tuje n'ubundi muri CNDD-FDD mu kiyago twagiranye n'umwe mu ndongo za CNDD-FDD yaciye ku rugamba, akaba yaragenanye na Hussein Rajabu. Twamubajije igituma Rajabu aguma abona mu maso ya CNDD-FDD kandi imaze gucafura. Nginyishu rero yaduhaye, yaravuze ati Hussein Rajabu ni umurundi nk'abandi barundi bose, arafise uburenganzira bwo kugira umugambwe abarizwamwo, intara avukamwo, idini akurira n'ubwoko akomokamwo nk'uko n'abandi bimeze. Yaragize ati CNDD-FDD kuri Rajabu ni intsinzi ikomeye yashitse ko nyuma y'urugendo rurerure rw'urugamba yagize kuva Paripehutu na Frodebu. Demokarasi abarundi baharaniye kuva kera ikaba yaje kuboneka biciye muri CNDD-FDD. Ati CNDD-FDD uyu munsi abarundi benshi bayibona nk'icago cabagoye ko, ariko abayizi kuva ikiri ku rugamba n'abayibonye ishika mu gihugu muri 2003 barazi ko wari umugambwe uteye igomwe, wari ushigikiwe n'abarundi sinzi mu budasa bwabo kanatsinda vyagaragaye mu matora ya 2005 aho bahunda amajwi ugatsinda imigambwe yari isanzwe iri ku butegetsi kandi maze igihe kinini ku rubuga rwa politike. Ati CNDD-FDD abarundi bawaye icizere cabo muri 2005 kuko wari ufise intumbero yo gukora ivyananiye abandi cane ubutungane n'iterambere. Ati uvuze ubutungane abavuze gutunganyiriza abakorera amabi habanje kumenyekana ukuri kw'ivyabaye n'ababikoze, hanyuma rero abahemukiwe bagashumbushwa kuvyo babuze. Ati gufunga abakoze ivyaha ntivyari ivyihutirwa kuko bamwe imyaka yarabarega, abandi baza bagwaye ingwara zikomeye zisinzikaza ubuzima bw'umuntu. Urundi bari kuvugana ukuri maze bakarekurirana hanyuma bagasubiza hamwe, kuko burya iyo ubagukoshereje guciriye bugufi akagusaba imbabazi umutima wawe uroroherwa. Umurekurira nari ryakumufunga bitotuma ivyo watakaje bigaruka. Ati rero kubona bagiye barakora amarorerwa mu Burundi, bagiye baragoma mu nzego z'igihugu kugira bazibire ntihagire ubutungane buzigera bupfukura ivyo binyegezwa vyabo, kuko ari abantu bakunda ivyubahiro gusumba uko bakunda igihugu. Babonye CNDD-FDD ije baca bakora ibishoboka byose kugira batume nayo ataco izoshikako. Aturwaruka rw'ubu ntavyo ruzi, ariko babonye urwimo rw'1993 barazi ko habayemwe amabi ateye ubwoba n'agahinda, ariko gushika uyu munsi atanumwe yubahuka kuvugira hejuru ivyabaye. Ati ninde atazi ko umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bo hejuru bamufasha gutwara bagandaguwe.
ariko gushika uyu munsi ntawuvugira hejuru neza na neza uko vyagenze kandi benshi babizi n'amabanga benshi bahitamwo kuzojana mumva. Ati haramaze kuba intaye nyinshi zemeza ko iganagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abamufasha ryapfuvye incuro zishika ku ndwi kubera ko hari abagoma basemerera kugira izo nkozi z'ikibi zibe uwo mugambi mubisha cane cane abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi. No kuvuga ko yaba umukuru w'igihugu baba abo bari basangiye bari bo basangiye ababanga n'umugambwe bari babizi ko umwanya uwo ari wo wose ibara rishobora kugwa. Ati yari imigambwe ibiri ikomeye yari ihanganye arimo Iprona na Frodebu. Ninde atazi ko hari akagwi ko muri Frodebu kari karahiye ko umukuru w'igihugu bishitse akicwa nako gaca kagomorora abanywanyi bako bo mu bwoko bw'abahutu bakarigita Abatutsi kugira bihora ku kagwi kishe umukuru w'igihugu arivyo vyavuye mu ihonyabwoko ry'abatutsi. Ninde atazi ko karwi ngo kateguye kwica umukuru w'igihugu kanze gutabara abatutsi bene babo bariko bicwa n'abahutu mu kubuza abasirikare kuva mu kambi kugira babahutu nabo babanze bisiga amaraso. Ati kuberi ako kagwi kagaca karerekera akagwi akandi byari bihanganye nako kakica abatutsi bose bisanze babaye ibinywa amaraso. Ingene utwo tugwiro twateze imitego muri CNDD-FDD akaba nawe ibyo yarabibandanije agira ati bamwe mu barundi bamaze kubona ko atacizira bagifise iyo migwi ibiri niho bategura gushinga umuhari CNDD-FDD. Intumwa z'utwo tugwi zarigeze gusaba CNDD-FDD ko yoba ishami rya gisirikare rya Frodebu mu ntumbero kuzozibira CNDD-FDD ntize yigere yigenga ihave izana ubutungane bwayo bwo vyura vyaha vy'agahomerabunwa ariko indongozi z'umuhari zavyamiriye kure. Ati CNDD-FDD maze gushika ku butegetsi utugwi twararungikiye intumwa Hussein Rajab nk'umukuru w'umugambwe kugira bagiriranira amasezerano yuko CNDD-FDD itazovyura izo dosiye nabo bazoce bayireka ikore ivyo ishaka vyose mu gihugu atantumwe avuga. Ati ibyo Hussein Rajab yaravyanse yivuye inyuma ababwira ko iyo aba ari vyo bashaka batari kurindira ko ibihumbi vy'abarundi bagwa ku rugamba. Babwira ko ica abarundi batoreye CNDD-FDD ari impinduka zananiye abandi. Akagira ati abagize ubwo bugwi bamaze kubona ko Rajab bananiye baciye begera Nkurunziza bamwereka ko atazigera ronka ijunja mu gihugu nk'umukuru w'igihugu kigendera ku mugongo wa Rajab. Bamwereka ko kuba Rajab rero amusumvye igihagararo n'igikundiro mu mugambwe no mu gihugu Nkurunziza azoguma ari umwana akuri Rajab. Kubera bari bazi ko Nkurunziza atinya cane Rajab, abo bahemu be rero bamwemereye kumuha ubufasha bwose azokerera kugira yikure ko Rajab. Niho Nkurunziza rero yaca afata ingingo yo kwikura ko se wa politike ahenzwe n'utwo tugwi kugira ashobore kuronka uko yiganza akiganzura mu gihugu no mu mugambwe atawumukebura. Ati mu nama nshinga amateka gukuraho ubudahangarwa Hussein Rajab kugira atabwe muri yo ntivyaragoranye kuko amajwi y'abashinga amateka ba CNDD-FDD Nkurunziza yarakeneye atarakwiye kuko bamwe baravyanse n'uwo twatubwitwa muri Iprona na Frodebu twasaba abashinga amateka babo guha amajwi Nkurunziza kugira uwo mugambi ukunde. Ati n'agatwengo kenshi kuzuye agahemo abagize utwo tugwi bavuze bati uwute mu rugwe bamutiza umuhoro bongera bati hakubona Rajab twobona Nkurunziza. Ati mu bisanzwe rwari urukino rw'ubwenge bakinye Nkurunziza kuko bibwira yuko Nkurunziza atari hafi ya Rajab aca aba nk'akana k'imfuvyi katagira gitabara gutyo babone kumutembagaza Jeanne na CNDD-FDD yiwe. Ariko ico batamenye nuko Nkurunziza ari imboneza mu buryarya ahubwo Rajab niwe yatuma Nkurunziza adaserura ubwo buryarya kuko yatinye igitsure ciwe abonye amahirwe yo kumwikura ko rero yakiranye yompe. Ati Nkurunziza yahengereye baramufashije kwikura ko Rajab aca arabitanga atangura kubikura ko areye gusambagura imigambwe yabo yamutije wa muhoro wo gusambagura CNDD-FDD ayicamwe amashami ya za nyakuri ico bita nyakurizasiyo. Ngabo bamwe rero atangura kubafunga bagiriza gushaka kumutembagaza. Benshi bari ku dosiye ya Domitien Ndayizeye na Marie Kadege hamwe n'ayandi mabi menshi. Ati bivuye ku bubegito bw'abagize bwa twatugwi bisanze babaye ba rukwege bugururiye ingwe
iza kumara abarundi babanje kwigizayo wahora yicunze, ubwo ni Rajabu. Ati abo bahemu baciye bahindura umukenyero bavuga ko boreka Nkurunziza agakoresha CNDD-FDD ikamara abarundi, gutyo CNDD-FDD niyamara kwisiga amaraso izoba itagishoboye kuzana ubutungane kuko nayo itazosigara inyuma. Ati abo bahemu baciye batanguza isekeza ryo gucafuza CNDD-FDD kugira bayankisha abarundi n'amakungu ko ari umugambwe washesha amaraso kugira bazibire Rajabu, naho yoza ntaza aronka umugambwe acamwo mu gukora ya migambi yiwe. Ati umwanya Rajabu yamaze mu ibohero yawukoresheje mu gutuma irya nino kwisa abarundi batandukanye batahuye ukuri kugira baje gusigurira amakungu vyabaye mu Burundi ko atari CNDD-FDD yishize igihugu ahubwo ari utugwi tw'abagambanyi bakingira inyungu zabo bariko bata mu rudubi abarundi no Burundi bakoresheje Nkurunziza bambaye umwambaro wa CNDD-FDD. Ati amaze gusohoka ibohero Rajabu yasubiriye arasaba abo banyepolitike ko boreka ivy'inzigo y'akazikira n'amacakubiri akabereka uko bakuraho Nkurunziza n'ibihwebwa vyiwe, hanyuma ubwiwe rero ace yubaka gushasha CNDD-FDD kugira ibe wa mugambwe abarundi bigeze guha icizere cabo. Nabo baramurahira ko badakeneye kumva iryo zina CNDD-FDD n'abayo bose bo bamubwiye ko bazokoresha ubuhinga bwabo bagahinura CNDD-FDD ikajana n'abayo bose, Rajabu agasigara akanuye amaso. Ati Rajabu burya nawe ni ishirwa rimenetse, yababwiye ko kubera bashatse kubigira intambara nyabagiheye CNDD-FDD atayo bazoshobora kuko no mugambwe abarundi benshi baseseye amaraso kugira ushike aho washitse, kandi yo hatabo ubukunzi bw'inda bwabo bwatumye bayihungabanya, yari kuba yarashikanye igihugu ahantu heza hiteka. Yarongeye babwira ko remye CNDD-FDD ari bo ubwabo bafise basha bwo kuyihindura no kuyihindukiza ko bashatse kuko nibo bazi ivyabo aho vyugariye. Ati nishavu n'akantu ryo kubona badahinduka hagere aho bashira imbere neza rusange, babwiye ati mwige ko mwigize abahinga mugahenda abayoke banyu ko mushoboye guhindura ibintu mu gihugu mubanje gutemaga CNDD-FDD, genda mukore rwanyu nanje nkore rwanje nzora bizunguvu mufise aho zigera. Ati ingorane ziriko ziraba ku barundi uyu munsi ni ingaruka mbi z'abagerageje gutesha intumbero umugambwe CNDD-FDD kubw'inyungu zabo, none bari bibaza ko gufasha Nkurunziza kugira batemwe ibohero Rajabu bagatako bagashaka kumusamburira umugambwe byari kubura ingaruka ku miryango yabo n'igihugu. Mu gusozera yavuze ati ndizera ko agacerere abanyepolitike bahoze bimbira ico CNDD-FDD n'indongozi zayo barimwo ko co bari ikimenyetso ciza cerekana ko hari ico bahinduye cotuma Romeo wakoresha ububasha Imana yamuhaye agahindura ibintu, kuko indoto yiwe niyo kwereka abarundi ko CNDD-FDD atariyo yari mbi ahubwo ari abashatse kuyitobera kugira bayankishe abarundi. Vyongeye bahora kwisonga mu gutoga utwigoro tw'abashaka kubogora igihugu ubu ntabagihari. Uruganda rw'ikinyamakuru canyu rero Hejuru TV turizera ko abarundi turanatahura buke buke ivyo turimwo, ivyo bazananye n'ababigizemwo uruhara, gutyo tumenye twabona ibihindutse iyo bizoba bizananye, kuko twisunze biriko birakorwa urukiza ku gihugu cacu ngo ruri hafi. Niko rero bamwe n'abandi bavuga, tukaba dusubiyemo ivyo bashikiriza. Ni kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV uronka amakuru abagezweho mu bisata bitandukanye arimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, ivurwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha amakuru tangazwa n'abategetsi, ingingo n'abatangazo bigira bene gihugu. Ivyo byose rero mukaba mubironkera ngaha. Basabe rero kugira ngo ntimucikwe n'ayandi menshi tugenda tubategurira kandi tukabagezaho iminsi yose kuri imbonesha kure yanyu mukunda Hejuru TV.